Tugira umugwigwa rero wo kumusohora. Yes, nuko rero reka kandi duswe kandi tubaramuse bakunzi bacu. Uyu munsi nkuko mubibona tukaba turi ku rugo rw'umutama NIPO simple. Muribuka yuko ubuheze twaraberetse video yaho yari yibaruse umwana w'umuhungu ariwe ngo Galiam. Uno munsi rero bakaba bagize umugenzo wo kumusohora uwo mwuzukuru. Rero reka ndabahe ikaze kugira ngo dushobore kwinjira indani, dushobore kuraba ivyo barimo kugira ngo dushobore kuyaga nabo ni gute bumva uyo umunsi mukuru. Bite NIPO simple. Amahoro. Amakuru yawe Imeza cyane. Ngo akamyimwe karagusa. Yebana na hahandi utayobewe. Uno munsi ngo ni papa ngo Galiam. Papa ngo Galiam LC. Harakaririmbo twinjiye ngaho uri kuraririmba urashobora kugasubiramo kugira ngo abakunzi ba Fondation ngo Patrick kugira ngo baryoherwe karirimbo kameze gute. Icifuzo c'abantu. Icifuzo c'abakuvuga kibaye imfa gusa imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi yuko ntazibaruka baraja hehe kwijuru ritabaye bose babireba tuzashima Imana bose babireba icubahiro cayo nabawe bareba. Yes, nuko rero papa ngo Galiam birumvikana neza yuko ufise histoire etsam. Birumvikana yuko umenga urafise histoire yo muri passé na cyane mu bintu wagiye uracamwo. Byarigeze gushika nyene abantu nyene baraguponda bavuga ati ntacyo uzopfuvuyemwo ntacyo uzofuronse. Bo bivanye n'ukuntu navutse nyene abantu nyene barashika nyene bakamponda bamwe ntibavyumva nyene biri bube ariko burabona Imana hari antegeze gace babwira ati tetwa tije ntabwo nkora nka mwebwe Imana rero yihesheje icubahiro cayi vyabaye ivyo batari bakeka kandi Imana icinzira nyene hatagira inzira nawe uravyumva urikanguye usanze nyene vyabaye nyene madame nyagwe sinikanguye nabikoze nk'undi mugabo wese ndabitegura nk'undi mugabo wese hama nabibamwo ndagira imigirwa yose nk'abandi bagabo bose bagira hama rero turibaruka. Okay, NIPO simple wewe uri mu bantu basanzwe bagendana ubumuga uri umupapa nk'abandi ba papa. Avereka je ntabwo ngendana ubumuga. Oya wewe ubune je ubundi bwoko bw'Imana. Ubundi bwoko bw'Imana. None je ko ariko navutse. Yes. Tubwirira abakunzi bariko baradukurikirana muri no mwanya kuko umupapa uwari we wese afise indoto yifuriza umwana wiwe. Kuri NIPO simple nizihe ndoto ufite ku mwana wawe ngoga Liam Elsa? Indoto ndamufise ko umuhungu wanje w'imfura no kwifuza yuko yomera nkanje no kwifuza yuko limite zose je nagendagira ndahura nazo ko atizigira ahura nazo ahubwo aho nifuza gushika ko azohashika nifuza yuko ivyo ntakoze n'amaguru yanje kuko jubu ndo wa fake je ndo wa fake uroni po sempre wa vrai yaje kuko berako je nari isengesho nakunda kugira ati Mana urandinde nzove kuri nosi mbonye nzoshike mu bwami bwawe mbona amaguru yawe
yanje sasa rero imana rero inyishuye tukiri ku isi ntako bawigeze ugira igihe umwana yari mu ruvuga be ujya umwana ntazohavaza nyene ibintu nyene wapi je ndifite confidence warumva nyene neza ati kizoza gihagaze neza none sije ko numva ndumugabo nk'abandi kandi rero amatwa nsumiro kwanza twanavyiboneye burya ngo warirashe urongera uragaruka kama kawaida neza nipo sempre agifisa agasuka muri iki gihugu cy'u Burundi bana no kuri kwimana ndumuntu w'umugabo reka tugushimire reka twegere mama ngoga Elsiria muri katukura musa makuru uraho kumenga nturyohewe ndaryohe bagukoreye surprise ariko mugabo abantu bose bari bateze yuko havururira mugabo vyanse oya Jesse ndira nguru umusirikare cyane gose baje abantu bagukoreye aga surprise n'abantu kikuriwe n'abagenzi bari muri group imwe na Demaye yego akajambo kamushobora kubashikiriza ndabashimiye cyane ukuntu bitanze bakankwera iyi surprise kuko na jewe ntavyo narinzi na gato ego imana bahezagire cyane ndakubaza ikibazo namubajije nipo igihe wari ufise inda burya ntiwagumya ufise aka complexe yuko uhavura usanga wazanye umuntu oya ntavyo nigeze niyumvira na gato muri wewe wari wifite confidence igihe narinzi yuko nzovyara umwana afise ibihemba byose ego ikintu utazokwemera yuko ngo Galia Liam Elsa atora kuri nipo niki ntaco nipo nivyo nivyo ako shano ne wewe uwo muhungu wanje ngo mumukatishe umuha abandi sha nagira umuhungu azontora bwabo bandi bwawe kwerega wumvisije rero wumvisije imfizi nta mitendera nka se sha iyo nuwiri icyo nikiro yes bakunzi ba fondation Ngoga Patrick no musi rero wari umunsi wo gusohora umwana wa Nipo Simple no musi baje kumugirira surprise abagize groupe twubaka urukundo abamama bari hamwe n'abandi bose bacanze bose nabashimiye cyane ibyo bankoreye mwabonye ko aragakura novuga yuko ahubwo ivyabo novuga yuko byova hishije bikaje hagaragara kubera ni team ikomeye cyane ishobora gusiriprena umuntu akagwa mu kajembegeti yes twabonye abantu babubahwa benshi bagiye batandukanye na cyane abapasteri nk'abose bari baseruse ngaha na cyane kugushikira wewe kuri Nipo Simple wewe izo mbaraga uzumva gute muncamake nyene canumva ko indoto zanje zashitse kuko ivyo nivyo nipfuza kubamo sinifuza ngo Nipo Simple uko ndi bice bihindura uko nobaho gutandukanya n'abandi bose wewe kuvuga ngo ufise amaguru n'amaboko wari wiyumvira ko wewe vyobako akuru nanje naguma niyumvira ati nanje bizobe kuri jewe kama kawaida yego reka tugushimire cyane ariko kandi wongera ubwira akajambo kanyuma abariko bararukwirikirana muri uno mwanya je ariko barankurikirana muri uno mwanya ndashimye cyane ndakengurutse barabonye ko nibarutse barabonye yuko ngiye kuzandagura pampers n'utundi tuntu muti w'inzoka barabizi ko abana bagira wundi umupapa kama kawaida nzoza ntaha banza kuraba kuri kano kamoto kanje ati mbe wazanye sashe ivyo rero babwira yuko abakunzi bacu basanzwe badushigikira si amafaranga yabo jewe nje gusaba si biki kubera hari ugiye usanga kurekura inzingwa bikugoye no babwira yuko barazi ko ndiko ndanakina filimi bita urujijo ijanye n'ubinyene byo kuvyara kubera abantu bataribaza ko no vyara barabizi yuko nawe wenyene uri kuri kamera ari wewe ugumuntwara umugore wanje ni wumbonera no basaba ko n'ubundi sijewe ujya n'ubundi sijewe mama Dennis no babwira rero yuko uja kuri fondation Ngoga Patrick bakakora share na jeme na sabone kugira bashigikira ibikorwa vyanje kugira ejo nzorondere nyene kazoza ku mwana wanje azoza araja ku ishuri nyene imodoka ari murindiriye konza kumutora wewe urakoze cyane reka kandi duswe kandi tumusezere mama Ngoga Liam Elsa mama Ngoga Liam Elsa nawe akajambo kanyuma uvuga bati aka kantu nubwo utakambajije kari ngombwa yuko ndakavuga kuri uno musuri hejuru kuno musi w'amateka ni umwana wa mbere siko urashobora kukavuga ko kantu umwana wanje ndamwipfuriza kuzotera imbere cyane azageraho twe na papa we tutashoboye gushika neza cyane ngo Imana yakire igisabisho cy'umuvyeyi
nuko rero murakoze cyane reka tugende turabe kandi turabe sokuru uwo mwana nawe nyene kandi tumuyagishe kugira ngo nawe agire ico avuze. Cameraman ashaka kudukurikira, murabona yuko hari abantu benshi babubahwa kuri uno munsi baje ngaha. Ego nkuko mubibona ngaha turi kumwe na sokuru. Amahoro sokuru, mura amahoro neza muragumye na amahoro kamwe karagusya cyane numwuzukuru wa kangahe? Numwuzukuru wa mbere wiyumva imfura yanje wiyumva gute? Ndanezerewe cyane. Yaturirimbiye ati ngo abantu benshi ntibari bazi ko azovyara. Wewe dibuka urugendo rugitangura uvuga bati tugira tumukwere, ibi bintu waruzi ko bizote babishika? Ibintu byose tubiragiza Imana. Abantu bivugira yabo ntituzobuza abantu kuvuga. Mugabo Imana yo niyo ifite ijambo rya nyuma. Iyo twerero nk'abizera turazi ko Imana izotugirira neza kandi NIPO arakomeye, yari uwo kuzorondoka naka tubyarira ibibondo n'abuzukuru n'abandi bana bari inyuma bari mu kuza. Neza cyane akabazo ko gufyinata gatoya ni yihe ngeso uvuga bati jewe ku muhungu wanje sindayishaka ku muzukuru wanje? Isi afite ingeso nziza, simbona ko urya mwana agira ubuntu, avukiye mu biganza byiza by'abamenye Imana. Urya mwana arerewe mu nzu y'Imana. Ngira nimba wakurikiye twatanguye kumuhezagiza mu gatondo, umukozi w'Imana yamwatuyeho imigisha yose kandi natwe niko tuyimwifuriza. Murakoze cyane. Ego reka twegere kandi naho numwe twabonye yashitse ngaha muri runo rubanza, nkumbure nawe arashobora kugira ico ashikirije na cyane ku bantu bari biyumvira yuko umuntu agendana ubumuga adashobora kuvyara, adashobora gukora ibintu byinshi cyane. Reka tumuganirize ngaha mama pasteur nawe nyene agire icyo avuga ko yababaye inyuma kuva kera. Turakura mu kije. Amahoro neza. Amakuru yawe ni mpore cyane. Mwiyumva gute kuba muri hano muri kino kibanza? Niyumva neza, ndanezerewe cyane kuza gushigikira musaza wacu NIPO. Ni umunezero ntangere ntacu umuntu yorenza. Abantu bababonye muri ko muraza muri ko mwaryohewe cyane kuri mwaryohewe muri ko muratamba ku ibarabara, ni nawe wamuhekerereje umwana uramushyira mu mugongo rabereka imigenzo y'ikirundi. Ni kihe kintu uvuga bati jewe nk'umukozi w'Imana nshobora gushikiriza kuri kino kibondo? Ikibondo caje muri eglise mu gitondo twagihezagiye, umukozi w'Imana yamwatuye ko amajambo adasanzwe kandi turizera ko ijambo yabibwe ko rizokwambara umubiri. Rero ntabwo badufise bw'ujya mwana, ya mwana arahezagiwe, ujya mwana araroraniwe, ya mwana azokura shimwa n'Imana n'abantu. Musokuru we yavuze ati akuriye mu biganza vyiza, mu biganza vy'abamenye Imana, nta kibazo ujya mwana azogira kabisa. Akajambo kanyuma na cyane wovuga kuri Fondation Ngoga Patrick yabaye inyuma kuva kuri zero, uno musore wacu NIPO simple ushobora gushikiriza kuri Fondation Ngoga Patrick? Icyambere cyo novuga Patrick afite umutima w'Imana, afite umutima w'urukundo, afite umutima yaremanyo nyene. Rero Ngoga Patrick ivy'Imana imukoresha ni ibintu byo gushimwa cyane. Nta muntu numwe atobishima, nta numwe uvyumvise wese yumva umutima ukubita ati uyu muntu yavutse kugira ngo agire neza abantu, naharushirize guhezagirwa. Imana imurungikire imigisha myinshi kuko iyo ahezagiwe ahezagira abandi. Rero umuntu nk'uyu ni umuntu Imana yazanye mu isi kugira ngo ashobore kuremesha abantu. Urabona nka NIPO yadahura na Patrick nta byizigiro yari afise, ariko bamaze guhura NIPO yaciye aronka ubuzima. Rero ubu je yamyanganiriza Ngoga yamyanganiriza ati NIPO ni imfura yanje. Ubu yaramaze kumushira mu bana biwe ati sinabo gusa ariho n'abandi. Nuvuga rero NIPO ni ngabira Imana yahaye isi kugira ngo ashobore kuremesha abataremye, gukomeza abadakomeye, abihebuye abasubiza ivyizigiro by'ubuzima. Urabona nka NIPO aratubwiye ati papa bari barantaye nariwo nko kuyarara, ubu ntakiri uwo NIPO, wasigaye ari umugabo ni wijunja n'ijambo, afise urugo. Urabona yaramusohoye, yaramuhaye inzu. Ntaco umuntu yavuga kuri Ngoga atari kumushimira Imana yo yamuduhaye.
hama tukamusengera tumusabira imigisha kugira rushirize gutotahara impande zose mu bikorwa vyiwe vyose agira amagara meza kugira ngo iyo ngabiri iri muri we ishobore gufasha benshi. Yes, murakoze cyane, reka tubashimire cyane mama. Murakoze namwe. Yes, nuko rero mwariko muradukurikirana kuri Fondation Ngoga Patrick, reka tubashimire mwese mwabanye natwe kuva mu ntango wa kino kiganiro gushika gihere. Twogira kandi tubasaba yuko mubandanya mudushigikira na cyane cyane hano kuri ino channel yiwacu. Murabona ko hariko haraca ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, murabona hariko amafilme, hariko indirimbo zo gukundisha igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Rero nuko twobifuriza umunsi mwiza, mugira amahoro.